harateweko igikumu ku masezerano hagati y'ubwami bwa Arabia Saudite bene igihugu c'u Burundi, amasezerano yo gushigikira igihugu c'u Burundi mu iterambere ry'igisata c'amagara y'abantu, aho ico gihugu biciye mu kigega kijejwe iterambere ca Arabia Saudite cemeye gutanga uburyo bungana ku mamiliyoni 50 y'amadolari y'abanyamerika mu kugira ngo bishigikire ibikorwa vyo kunagura be no kwagura ibitaro vya kaminuza vy'umwami Khaled. Hambavu hiyo nama nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye kandi n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abayisilamu ku rwego rw'isi, aho baganiriye kungene igihugu c'u Burundi cifashe, aho cafashe umurindi w'iterambere. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abayisilamu ku rwego kw'isi yarakeje cane nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi ngene igihugu c'u Burundi ari igihugu gitangaza isi, aho amadini yose yashoboye kunwana abana neza, eka mbere hakaba haberamwo n'ikintu kidasanzwe aho hatunganywa amasengesho mpuzamadini, aho amadini yose ahura mu ntumbero yo gushigikira ico gikorwa ciza cane co kunwanisha bene gihugu n'amadini yose. Umunyabanga mukuru w'umuryango w'abayisilamu ku rwego rw'isi yaremeye gushigikira ibikorwa vy'inyubako igicaniro, akatutswa ari kibanza kizohuriramwo